Kuwa munani ruheshi umwaka wa 2020 Uburundi bwaratakaje umwe mu bategetsi bagize uruhara rukomeye mu mateka y'igihugu c'u Burundi. Umwigisha yahavuye abo musirikare, umugwanyi yaje ku mukuru w'igihugu, umukristo yakunda gusenga, akaba n'umunyepolitike yakunze kutavugwaho rumwe. Ni Petero Nkurunziza, bamwe bamwita sokuru, abandi bakamwita umuhuza. Pierre Nkurunziza yavutse kwa 18 Kigarama umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 963 mu ntara ya Ngozi. Ise wiwe yari umuhutu, yigeze no kuba guverineri w'intara ariko aza kugandagurwa mu bwicanyi bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 972. Yize muri kaminuza y'u Burundi aho yaronse urupapuro rw'umutsindo mu bijanye no kunonora imitsi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 990. Gusa ibisi byashaka kwiga we yishakira kuba umu officier cyangwa akiga ibijanye n'ubutunzi, ariko baramwankiye kubera ivangura ryari muri ico gihe. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 995 Petero Nkurunziza yarokotse ubwicanyi bwakorewe abahutu muri kaminuza y'u Burundi. Ico gihe yahise ahunga yinjira muri CNDD-FDD, umugwi w'abagwanyi bari biyemeje kugarukana demokrasi. Acaragenda ico gihe ntiyasezeye, kandi by'ukuri yasezera nari kumubera ukutariko ngira nkamubutsa. Yego, hanyuma ntiyasezeye aragenda. Agiye ndasigara mbona umusura yari yagiye ambwira ko agiye kuramutsa umuntu twari tuzinanye hajya haruguru mu misozi y'Inyambuye. Twari dusanzwe tuzinanye, twahora tudugayo muri sport, tukahicara tukaganira ku buryo bari duhaye n'umwana tumaze kubaka yigatahi wacu, urumva bari barabaye inshuti. Arambwira ngo agiye kuramukanya, nanje rero ndafata ngo agiye kuramukanya, ariko nibaza yari yambwiye ngo ntagaruka, nibaza ngo acagaruka bukeye. Ndarindira bukeye ntiyaza, ndarindira inyuma y'imisi 2 ntiyaza, 3 ntiyaza, 4 ntiyaza, tavuga nti mbega bigenze gute. Hanyuma uwo tuvukana n'uwo bubakanye batangura kumbaza bati mbega umugabo wawe ari. Ndababwira nti yari yaduze kuramukanya, mugabo ndabona ko ataragaruka. Nyene bidutera amakenga, mbere turasa n'abagize ubwoba kubera ibihe urabona ko byari bigoye. Mugabo umunsi umwe hahezindwi niho nabajije bajya bamanuka bavuye mu misozi, urabona benshi baramanuka gukorera ino mu gisagara. Ndabona umuntu umwenzi nahora mbona tuduzeyo muri sport, ndamubaza nti mbega wa muntu twubakanye ntawo wombonera. Arambwira ngo ni harari kwa ntuzenye uwo muntu nyene yari uwo muryango wari wamwakiri. Hanyuma ni yari nenda gusabye uze kuhimitanira gakete ni waduga. Cyandaja kwandika ikete, ngiye kwandika ikete nandika nyene, urabona ibyo umuntu ashavuye. Ndandika nshavuye, ndamubaza nti mbega nakukoreye iki cyotuma unsiga utanansezeye, byagenze gute nyene ikete ry'umuntu ashavuye nyene. Hanyuma ndarungika, hanyuma sinari nibaza yuko anyishura. Hanyuma aranyishura emwe n'amajambo atuje cyane kandi makeya gose. Arambwira ati icyatumye ngenda kirahari, ati kandi ubu sinobikwandikira mu ikete kiretse tubonanye. Ati twobonana niho no bikubwira neza kandi ukabitahura. Cyandavuga nti nta kundi. Acaranyandikira ati uzoraba umunsi uze tubonane, hanyuma ndabikubwire neza. Hanyuma ndareka kuko sinabona uwo munsi no kuntu no bigenza kugira ngo ngende. Undi munsi arongera aranyandikira, anyandikiye acambwira ati uraraba uze nko kuwa kangahe. Arambwira umunsi, hanyuma je uwo munsi ndaraba nsaba abana batoyi bomperekeza. Hari hagoye no kugenda by'ukuri kugira uvaho uduge mu misozi, ico gihe hari hagoye no kugenda, ariko turagenda turacariya kwa Argentine ho twadugiye. Mfise indaho yari yamaze gukura, hari haheze imisi. Ico gihe hari haheze imisi, ico gihe yari ifise amezi 6, yarigeze ku mezi 6. Turahaduga naniwe, ariko ndagenda nkumva nduganye ishavu ryinshi, nkavuga naho ndamushikirira yo nimba ndamugira gute, mbega tuvugana gute. Nkumva nyene ndashavuye.
hanyuma mugabo dushitseyo cyasanga yantegereye ahantu nyene muri rya misozi ahantu sinarinzi ngo oya mugana arabona ko atari hahandi twahora dushikira hanyuma arantegera cyane ndamushikira carantwengera anje nyene ndatwenga ndavuga nticara tubivugana hanyuma aricara hanyuma imbere yuko tuganira arambwira ati pore urarushe ndarushe cyane ni yashu nyene nabizi yashu nyene n'uburuhe bwinshi arampa karibu kuri dutebe tujya dusonga bugari ndicara hanyuma maze kwicara ataravuga ngo ntaco ngo turaganira ngo hako amaze gushika ngo nta kibazo turaganira hanyuma kumbe yabwiye umuntu yambikiye agacupa ico gihe nari nkinywa ibiyeri hanyuma canzimana icupa ry'ikiyeri anzimanye iryo cupa n'inyota ukuntu yarinyishe numva nyene umengo akoze ikintu gikomeye ndabizi neza ntari karakora akazi nta mahera afise ariko akanzimana icupa ry'ikiyeri numva birankoze ku mutima hanyuma nyene acaguma nyagisha yitwengera ryashavu ryose sinamenye iyo ryaciye acaguma nyene ntwengera dutwenga dutera inkuru ambaza amakuru y'umwana nasize gisagara uko bimeze nyene dutera inkuru hanyuma ryashavu ryose nsanga ryaheze hanyuma mugabo ndantinda namubaza ntiyamugambwira amakuru none vyagenze gute kugira unsige utanseze acarambwira ati nukuri sinari kugusezera ndazi ko iyo ndagusezera utari kundeka ngo ngende hariho ibintu byari ko biraba iyo ndabikubwira kandi kubera nari nzi ko vise ninda byari guhava bikugora ati je hariho abantu bariko barandondera ansiguriye ahantu twaba muvuma yari hari nca ndavyibuka icyo gihe hama muvuma y'ugwaruka abakiri bato baguma bagenda bagaruka kandi bagahagarara hejuru ku mazu urumva baguma baraba kandi nkaguma mbona baraba aho tuba abinyibukije rero nca ndavyibuka n'umwe rero yaja mu Jakarta burya rero uraraba neza kandi yari yahatswe agiye ku ishure muri indwi imbere yari yahatswe ku bari bahatswe kumwica agiye ku ishure acarasubira aramanuka cyo gihagirirwa ubuntu ntiyapfa habinsiguriye rero ndabitahura acarambwira ati rero nacengenda yo ndakubwira wari kugira ubwoba bwinshi ati rero ubundi hano none hagataha uzogaruka ryari acarambwira ati kugaruka ati bigiye kugenda neza zocangaruka genda ndamanuka ndarindira ndabura mbona umwaka uraheze ibiri iraheze itatu irahera ine irahera hagataho naritumye ndavyara mbona imyaka ibandanije guhera ntivyari vyoroshe urugamba rwari rukomeye hagati y'intagoheka za CNDD-FDD n'igisirikare cy'u Burundi Petero Nkurunziza yagiye arizegwa n'abategetsi ba CNDD-FDD ndetse bamugira umuntu akomeye muri uyu muhari gushikanaho bamutazira umuhuza ntivyagarukiye ngaho kuko yavuye agiga umukuru w'uwo muhari imbere y'uko umugambwe wemewe n'amategeko CNDD-FDD ishira ibigwanisho hasi mu mwaka wakurikiye Petero Nkurunziza yagenye kuba umushikiranganje w'intwari bereye mu mwaka wa 2005 CNDD-FDD yatsinze amatora Nkurunziza ababaye perezida w'icenda wa Republika y'u Burundi mu birori byo kwimika Petero Nkurunziza hari hitevye abategetsi benshi b'ibihugu by'akarere uhereye kuri perezida w'u Rwanda Paul Kagame, perezida Benjamin Mkapa wa Tanzania n'abandi benshi harimo perezida wa Mozambique n'umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia. Agishika ku butegetsi yashinze guverinoma y'ubumwe abahutu n'abatutsi abagabo n'abakenyezi ananagura ibiganiro n'umuhari FNL warusigaye hanze y'amasezerano y'amahoro. Uwo muhari nawo waragondojwe wemera gushira ibigwanisho hasi. Ku butunzi yarondeye abafatanya bihugu b'abanyamahanga yinjiza igihugu mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko ashira imbere amaproje yari yarasizwe inyuma nko mu gisata c'amazi umuyaga nkuba amabarabara n'ibindi. Ugwaruka ntiyarusize inyuma yiyemeje gufata mu mugongo uwo wese yari afise impano idasanzwe ahereye ku mwana muto yarahije gushingira radio yiwe Gasape isigaye yitwa no Musi Humuriza FM. Nyakubahwa nyenicubahiro umukuru w'igihugu yahishikiye kuri radio Gasape arashika twibaza yuko ariko arumviriza ibiganiro biriko bishikirizwa na radio Gasape biciye ku mufondateri wayo ari Gateka Saxeperi. Iyo naye ni inkuru nziza tushima turabona yuko abategetsi bacu batwitayeho.
aho yari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yari yishikiye mu cicaro ca Radio Gasape muri zone Mungwa aho ni mu ntara ya Gitega. Perezida yari yishikiye muri studio ya Gasape iri mu cumba ca Gateka Saxiperi yeneyo ari nawe mbere yita umuyobozi mukuru wayo. Perezida yaravye ingene Gasape ikozwe, ingene ikora, aranashikiriza ijambo kuri iyo radio. Murakoze cyane nyakuba mumenyesha makuru wa Radio Gasape, kandi turazi neza yuko ibiganiro biko rakurikirana mu micungararo. Twashaka kumenyesha yuko nundi gwaruka rufise izindi ngabire zose zitandukanye mwoza muradufasha kugira ngo zije habona, kugira ngo umugambi leta utuyemeje gufasha ingabire zose abantu bamye yuko mu gwaruka dushobora kuronka ingabire zitari nke kandi zigateza imbere igihugu. Ani rero intumbero y'urwo rugendo umukuru w'igihugu yashatse kuraba ubuhinga bw'uwo mwana kugira ngo yibonere neza koko kw'iyo radio ibaho. Twaje gutembera turaba ubuhinga bushasha n'izindi ngabire zishasha tusanze turiko turabona mu gihugu cacu c'u Burundi bidasanzwe. Twaje kuraba ubwacu neza yuko ivyo bintu ari byo, kandi twabonye yuko ari ibintu byo bigaca bisaba yuko umugambi wa leta wo guteza imbere ingabire zose twagiye tugenda turaronka n'iyi n'ingabire mu yindi twashimira Imana kuko n'ubuhinga budasanzwe. N'igitangaro ku mukuru w'igihugu mbere no kubara aho bose, ari naco gituma rero perezida yaciye yemera ko agiye guteza imbere uwo mwana, hakaba mbere ngo hariho n'imigambi itegekanijwe yozifata mu mugongo urwaruka nk'urwo. Nkuko twabitondekanije mu migambi ya leta, ubushikiranganji iby'indero twaratekanije igisata kizogereza kuraba abana bafise ingabire zidasanzwe kugira tubakurikirane mu buryo budasanzwe. Nico gituma rero twaje kuraba ko bino bintu ari byo tukora neza ko azoba umuntu azova mu kintu kiboneka. Iyo radio ikaba yari yugowe kugira ngo Gateka yereke umukuru w'igihugu ubwo buhinga bwiwe, akaba mbere yaciye arangiza ibiganiro vyiwe urwo rugendo rw'umukuru w'igihugu rurangiye. Ibiganiro vyacu kugeza isaha 9:15 birarangiye. Twagomba tubamenyeshe yuko ibiganiro nk'ibi bizosubira kuba ku munsi babihera bityo ku isaha zose. Murakoze. Kuri manda ya mbere ya Petero Nkurunziza, Uburundi cari igihugu c'umwizero mu iterambere. Byose byari bimeze neza, amahoro n'umutekano byari byaragarutse, ubutunzi bwari bwifashe neza, ifaranga ry'u Burundi rifise agaciro. Ico gihe kiyeri cagugwa amafaranga 650. Mu matora yo mu mwaka wa 2010, CNDD-FDD yatsinze ku majwi 90%. Amatora abo bahiganwa batari bake bari bikumiriye. Muri iyi manda ya kabiri ibintu vyatangiye guhinduka mu Burundi. Amashirahamwe haranira Gateka kazina muntu yatangiye kwagiriza leta ya Nkurunziza kugwanya abamenyesha makuru no gucecekesha batavuga rumwe nawe. Vyagiye kuyangara mu mwaka wa 2015 aho yatangaza ko azitoza muri manda igira gatatu. Abantu bihereje amabarabara biyamirizeho nyangwa y'ibwirizwa shingiro, hakurikira kudete yaburijwemwo ku itariki 13 Rusama umwaka wa 2015. Igihugu casubiye inyuma muri byose, gifatirwa ibihano n'amakungu, Uburundi butangira kubanyamwigendako. Iyi manda ya gatatu yaramuruhishije kuko yarahanzwe nibazo bikomeye, ndetse atangaza ko atazokwitoza mu matora mu mwaka wa 2020. Kamboneza mu mugamwe CNDD-FDD nagoma menyeshe abarundi n'amakungu ko tutazivuguruza. Ikiringo cacu kizorangira umwaka wa 2020. Niyemeje kandi niteguriye neza n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose n'inkomezi zanje zose kuzoshigikira umukuru w'igihugu mushasha tuzokwitorera mu mwaka wa 2020. Yarabona ko imisi yiwe isigaye iri kurushi, kuko kwigenekerezo rya 8 Ruheshi umwaka wa 2015 leta y'u Burundi yatangaje ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza yajyamiye kuboko kw'abagabo azize ingwara y'umutima. Mu vyasigiye u Burundi harimo umutima wo gukunda igihugu, gukunda ibikorwa, ariko kandi hatibagiwe no gusenga Imana, gusenga dukora.
yarafise ukuntu asenga Imana, afise uburyo bwiwe bwo gusenga akavyubahiriza amasaha yo gusenga yarayubahiriza, imisi yiwe yo kwiyiriza inzara adafunguye asenga Imana. Urabona hari igihe umuntu yitwa ngo arafise umunsi wo kwirirwa adafunguye mugabo wo kuba imbere y'Imana, mugabo ugasanga ntiyasenze. Nibyo twita ko umuntu duca tubyita ko yicishije inzara. Wewe umunsi wiwe wo ku yarafise imisi 2 mu ndwi adafungura yo kuba imbere y'Imana. Iyo misi rero yarayisengamwo by'ukuri, yarayisengamwo ku buryo akanya kose yarasenga. Nk'ubu imbere yo kuja ku kazi hoho mu gatondo yarafise umwanya uhagije, yavyuka kare agasenga, yacerewe yavyuka saa 10 agasenga, agasoma ijambo ry'Imana, hanyuma akitegura akaja ku kazi. Ariko uwo munsi wowo wabari udasanzwe, ku buryo ahejeje no kwambara yaca abanza kongera agasenga, afuma asenga umunota umwe canke 2 mugakongera akabanza agasenga kiragiza Imana. Hanyuma avuye ku kazi, urabona ko uvuye ku kazi n'uburuhe niki burya, urabona ko abapapa bakunda kwambara n'ibizirika ariyo makaruvati, hamwe urumva yambuye impuzu z'akazi akambara izo muhira, naho nyine yaca abanza agasenga. Hanyuma yarafise umwanya cyafata akagenda ahantu dusengera, agafata umwanya wo gusenga uhagije. Hanyuma n'imbere yo kuja muri sport burya yarongera kongera agasenga. Avuye muri sport ahejeje kwitegura neza kongera agasenga imbere yo kuza kugira ashobore kugira icyo afata. Bisigura ngo umwanya wo gusenga yarawubahiriza cane. Rero biri mu iragi yadusigiye ryo gusenga, tubandanya kuvyibukanya n'abana yuko biri mu bintu yadusigiye. Kandi nubwo mwumva ngo yarasenga, ibyo byose mwarabona ko akora, yarakora, yashika ku kazi kare ku masaha. Icyo kintu nacyo nyene kiri mu iragi yadusigiye, kudacegwa ku kazi, yashika ku kazi kare. Ari umuntu akunda ibikorwa, ari ibikorwa by'igihugu, ari ibikorwa by'umuryango, kuja kurima mu mirima y'iwacu, kuraba imirima, kuraba ibitungwa, ibyo byose gukunda ibikorwa akavyitwararika biri mu bintu yadusigiye. Rero gusenga dukora nico cyambere ca nyamukuru, nubwo atari ivyo gusa, ariko ico nico cyambere yadusigiye gusenga, ariko tukongera tugakora. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo udakora ntakarye. Rero twishinze gusenga ibino bihanura n'abandi, ahubwo ntihagire uwishinga gusenga ngo asenge ntakore, ntazobeshe ngo biri mwiragi inkuru nziza yamusigiye. Yadusigiye gusenga dukora, turagira umwanya wo gusenga, ariko kandi n'umwanya wo gukora ibindi bikorwa. Nawe nyene tukamenya ko uwo mwanya ukenewe. Pierre Nkurunziza hano umwe mu bategetsi b'u Burundi bazokwama bibukwa. Bamwe bavuga ko yari intwari idasanzwe, icitiranwa c'amahoro, yateje imbere igihugu, yubaka amashuri, amavuriro n'ibindi bikorwa vyinshi bazomwibukirako. Ariko hari n'abandi bamunegura, bavuga ko yahunyanze amasezerano ya Arusha, ntiyubahiriza agateka kazina muntu, kandi asubiza Burundi inyuma mu bijanye n'intwaro rusangi. Ariko ico bose bahurizako nuko kahise gategerezwa kutubera icigwa, tukamenya iyo tuva niyo tuja, kandi n'akaryo ko kwiga kugira twubake Burundi bw'ejo bushingiye ku kuri, ubutungane n'amahoro arama. Ijambo mwatubwiye Nkurunziza turacarishima, kiryama mwirohutse abaronde murakeza ingwano, umuntu mbero nziza yuko byagezaho mu bantu, mugwiza ibiganiro n'umuhari wari turagwana. Ko wa mubyeyi mwiza ubwira umenye bigoye abantu, ko nta komine n'imwe Uburundi utashizwe mu kirenge. Umubyeyi w'abarundi ni wewe waduhaye akarorero, ibikorwa rusangi Uburundi birakorwa cyane. Mu bisagara byose isuku ntaryaharangwa, akarorero keza Uburundi nimwe mwagatanze. Baronde mwe ndongozi nyayo gongwe nyaco wakwiye impundu, n'abami bambere n'abakora nk'ibintu. Umukuru w'Abarundi
amashure ibibondo nivyege ku buntu bica bigenda uko nyene nta muvyeyi n'umwe atabishimye abana b'iwacu amakaye warayabahaye amakaramu yose amagome be n'ibindi bintu uti n'umwana avutse kwa muganga navugwe ku buntu gushika ku myaka 5 ntihagira uwo baka ifaranga udakeye n'akabere utababyeyi mwakegwe ku buntu impundu z'ababyeyi ibibondo deca ziriyongera imfuvyi n'abapfakazi bagabiye kwiga ku buntu amashure yose nimushime se mwanjuti zanje umukoro w'abarundi shemerwa petero nkurunziza ndaguhaya barondeshema nanagende oje ndomuyaga nanagende abanyamahanga nanagende wowe no murabe nanagende mbega umutware nanagende mbega umukunzi nanagende umukoro w'abarundi shemerwa petero nkurunziza ndaguhaya wowe weza agashara abakozi bakorera leta uca wumva ikigongwe agashara waciye ukaduza abarimyi b'ikawa wa muvyeyi barakuririmba ukuntu wabagwehije agahembo bagiye kuronka ikibabaza abarundi nabo none riyi ntwaro yawe ngo baduteshe umwanya turiko turafata umurongo umukuru w'abarundi shemerwa petero nkurunziza ndaguhaya teri iyo mpundu nanagende se mwabage nanagende shimira imana nanagende waramurose nanagende imana y'ubuntu nanagende imubungabunge nanagende umukuru w'abarundi shemerwa petero nkurunziza ndaguhaya inzara yarateye wa muvyeyi turafata ingingo uti barundi nkunda nkiri ngahe inzara ntikabije tijewe ndogoro y'amarembo ibifungurwa vyinjire ucukura amakori yatangwa ku bifungurwa uti barundi mwese nimukundane mufatane mu nda hatabo gufashanya kugira inzara ntica abantu warakoze ibyiza ukurokora igihugu cyawe udodora mu makungu ibifungurwa navyo biraza uburundi bw'iwacu karosi izina ryiza mu makungu ngo nimwe tubikesha wa muvyeyi ntawe to gushima